niwe atunyendira imbonimvano byakagahinda imbonimvano byakagahinda uwari kumuza niwe yatumye ndira uwari kumuza niwe yatumye ndira imbonimvano byakagahinda imbonimvano byakagahinda Le numéro que vous allez composer n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Muradutunga, inomero mwahamagaye ntishobora byakagahinda imbonimvano byakagahinda. Oui, allô? Ego na mahoro. Ni Madame Fico. Ego turashima Imana. Ndashaka ndababaze ko yaba yashitse ku kazi. Telefone we yaragize ikibazo ejo ntiyayishaje rero. Nico gituma nciye kuri mwebwe. Oya nta kibazo yego niyashika muze kumbarira ko ndamukeneye cyane yego mugira umunsi mwiza sawa murakoze. hanyuma rero sheri urazi ko nkuye muri rinini igitangaje rero indoto narimo umwanya umwe urampamagaye numva umengo ngiriye nabi kuko indoto ngize biraboneka neza yuko atari indoto zisanzwe. Numvise ijwi rimpamagara mu nyuma rirambwira ngo itegure ngiye kubaha umwana w'umukobwa. Ako kanya numva ngo sheri ndakunda umuntu kubeshya mvyuwe je nashaka kumenya mu buryo burambuye umwana w'umukobwa aje mu buryo buhe nikimva ariko numva uramvyuye. Amen. Umwana w'umukobwa nayo w'umuhungu naho bama hasi n'ubushuri twaburera. Ariko sheri nawe nukuri ugira indoto nyinshi Imana yambwiye ndumvise nabonye uraziga sheri. Imana ishimwe je ntomboje yuko nakurose kandi usenga burya rero
nagira ndakubwira iki kintu yowe Imana ikunda kubwira ikakwereka ikakugira nte nta jewe atawewe buryo ugiye hariya mu itanguriro hariya muri Mwanza uza gusanga umugore ava mu mugabo ni kuvuga ata mugabo nta mugore yari kuboneka rero wowe Imana ikuvugisha ikagukoresha ikakwereka ni vyiza cyane hajya na jewe biba ari uko nyene burya mba naboneye muri wewe cyane ntosenga wewe usenga ni kuri nta kibazo ko Imana ndabira muri wewe reka mu bisanzwe nibaza yuko hari ikintu ukwiye kwiyabitiwako amasengesho burya amasengesho gusoma ijambo ry'Imana n'uburyo bwiza bwo kuyaga n'Imana hanyuma iyo uyaga n'Imana nayo iraronka yica kugira ngo ishobore kukwibira amabanga biciye mu iryo jambo mu gusoma ijambo ry'Imana biciye mu buhanuzi cyangwa ubuvugishwa biciye mu kwerekwa cyangwa kurota izo zose n'inzira Imana ishobora gucamo kugira ngo itwereke ejo hazoza cyangwa ituganirize ibyo rero nibaza yuko mu bisanzwe si jewe nyene bikwiye kubako ahubwo nk'uko umufasha dufashanye no mu gusenga dufashanye no mu gusoma ijambo ry'Imana dufashanye no mu kuvuga ubutumwa dufashanye kuko uri umuntu igihe cyose nasabye Imana mvuga ati Imana ko warangiza umwungere w'ishengero ni byiza ariko kandi imbere y'uko mba umwungere w'ishengero ndi umwungere w'urugo rwanje Maman Kentine, ça va? Ok. Ndabona utari muri mood yo kwishura. Tuvyihoze ivyo. Bon, nagomba ndagupresente gato. Uyu turi kumwe ni umushiri wanje. Kandi uyu niwe muntu wanje wa hafi. Umbuze ukaronka uyu ubu ndonse bikunze nza guhana nimero ya telefone kugira ngo umbuze ku telefone uzohora umurondera Sherahete ushobora kuraraguza mu gahinga nkagwiga nkakubura umwana yaraye atakubonye no mu gatondo yagiye kwishura atakubonye naraye ndahangayika no gufungura biratunanira ucu nzindukira mu gatondo nzindukiza ku mikoshi umbwira ngo ibiki nibiki umukunzi ifu munamwita indayambaye madame nimba uri madame nimba uri gike sinzi nimba utumva nuko nankubona hajye ndaya barapresenta nimba ushobora kunyita indaya jewe ubwo nawe uri indaya Sikemba nani wenye nga? Hewe. Kuva jya uzamura ukuboko mukubita umuntu je turi kumwe. Urasubiye kwigereza mu mutwe wewe. Uvize ndakubwira. Usubiye kuzamura ukuboko kwawe ugakubita umuntu je nazanye muri nonzo. Uzombona. Haricho nakoze. Washaka kuvyumve hanze? Ndazanye umuntu ndagupresence. Washaka muri igisumbico honyine nakubasha usubiriye ndasubiyemo iyo sure yawe nzo konona sorry haba ndumva ikirere kitameze neza ngaha nibaza yuko twogenda twofuma twigira tukabanda neza hano sivyo none shavyo vy'ikirere nikimeze neza tubandanye
Yego she. Nubwo udahinduye impuzu. Oya nta kibazo uba nogina mutima nkagusinga ngaho ujya musazi ntiyo kwikira ngaha. Vyo yonyira he. Tekana ugituma nguri impuzu hiyo tugiye. burya umwungere adashobora gutunganya neza ivy'urugo rwiwe nawe nabateye amakenga none woyobora abandi mu rugo iwawe vyayangaye rero namasaba Imana yuko urukundo n'umubano mwiza dufitaniye mw'isi no kubera umwungere gushika n'igihe ndagushikanye kw'irembo ry'ijuru kandi nawe burya nuko kuko uri pasiteri wanje ni byiza yuko ugerageza dutsindagizanye dushigikirane dufashanye ku buryo no mw'ijuru uno munezero dufise mu rugo rwacu mw'ijuru uzoburenze Ceri ni kuri burya koko abarundi barayamaze ngo ubucakuzimu si bufatana mende mva nkubwire ikintu kimwe mu buryo bugaragara canke nivyo niko biri umugore n'umugabo iyo bamaze kubakana babara umubiri umwe yego ariko rero ikintu citwa kuja mw'ijuru ni ikibazo kijanye no kwizera ukwizera rero twizera umwe wabambwe ariwe Kristo mw'ico gihe kubera Imana aguhaye ubwenge umunwa umutima byose ubifise vy'iwawe ni igikorwa utegerezwa kwikorera wewe ubwawe kumwizera ku ruhande rwawe mw'ijuru nagufatana amaboko we ntiwumvise nturasoma handi havuga ngo umugore azogenda umugabo asigara canke umwana agende yari ku mugongo nyina asigare rero mw'ijuru nta gufatana ahubwo si iyo mikate dufungure Kagwa narigorewe mama we yo eba kukagwa narihwerereye yo eba aho nabimwe benga irabishirira namaho yego yo urabwanikiye rakareka mbona amasi ntagiye mu murima hewe je nagiye ncasanga mama yahatanze igipatane nca ndigarukira nca mvuga nti ibintu byose nza gukora nza kubikora ari uko mvuye kwa Nera ambwira icyo yampamagariye nyahijya yejo ngo warampamagaye reka mbavise bishasha ndakubwira nkaburanye n'ingene ndi bubikubwira hewe nanje no munsi nikawushije ko mbona na mama yavyikawushije tirekana nikirebo n'ubududu nyene turabe ko imvura izoza gutasura dufise ubufu bwiza hewe urazi rero iyo mivunde iraryoshe uyitetse ku biharage yo nkaho kubera yaciye kuzuba ucubanza ukayibombeka mu mazi hama rero ugacugereka ku biharage hewe iraryoshe oya reka kubivugora bizi biranywana ese rero ngurosa kavoka yewe urarya indi kuzura hamwe nyene udinama cyane none se ugira uronkote kuvuga ko kuri mibindi yego mugabo rero je ndagusavye umbwire imbere yuko umbwira ibindi byose woba warantumiye ko canke wampamagariye ntabarumbwire mama wawe ko ari hari burya je ndamutinya shanera nukuri ndamutinya biteye ubwoba humura mama izisaya bakiri nga numuzi si
nera mwana ni kuki Viyora aza muri urugo rwanje ukubaka nawe ukankora mu gahanga umbarira Viyora n'ukuntu bene nyina we space ndabazi nabi muka namwe kuyu mukoje urubahuka neza uzi yuko Viyora yabuze umugabo burya kubera uyirozi vya bene nyina wiwe space mama turekane n'ivya Viyora ariko mama izi saha abandi bavyeyi bari kwisuka mugaraba wengene uri muramara amazi uca mwibara barutembagarana n'icupa ariko ga mama ubona ari uwe muhungu azonyibahuka mwakano gacimbira abona amasaha nk'aya abandi bari ku kivi nawe muratembagarana n'inzoga ntazava abona ko nanjye nzomera nka wewe mama uri murankuraho w'agaciro niwe wamvyaye niwo muhungu yamvyaye canke nije nakuvyaye je ngira gutwaya amezi 9 ndakuvyara ugeraho kugira uzosigare warikiye ibidudu nanje nigire gufata icupa none uri kurankangishita ahubwo umenye neza yuko ugomba ubura umuhungu kubera bijya birozi bya Supesi na Viyora urazi Supesi yarafakaye kubera bitega vyiwe arivyo vyatumye abura umukwe ndayo jewe ku bidudu vyanje yo ntosubire kuvugira ngaho uravyumva niwe wampaye have ndakubise turabasubiye kumusanga ngaho murevi wawanyepfe ayo ngo aya umuntu ndagowe vyano ko je muhajya muhira ubu numva nadundubiwe mengo basi notora kaziriko nkagenda kuri cya giti kigereveriyo nkimanika kuko ntacyo mbona nkisikaje ibazo shaviyo urabona ndi umukobwa ageze mu bigero vrema mugabo yaba papa nimboregwa yaba mama aho rero badashyize ko kwama bamanguraniye mu kabari aje no kuri ndagowe razi rero nera ego ndabona nawe urababaye burya rero shanera burya havuga uwo bubetswe weho nuko babagireza ko ari imboregwa naga shanera ungana nanje batwageretse imivyimba y'abantu umuntu wese apfuye gashanera bavuga ngo ni mama mwishe inka ipfuye intungu ya impene n'inkoko zifashwe n'agahweka ntibemera ko ari ingwa yafashe izo nkoko bavuga ngo n'uburozi mama fisi ibaze na papa bavuze ngo mama niwe yamwishe murevya nuko ndabizi vyo naroshanera tukwiye kuza turaremesha murevya nahisi yose izomanga nzoguma ndi umugenzi wawe mane guhetsa ki nawe ndi muntu nzogira umugenzi ndagize ahantu n'ukuri murespi muri ndagusabye jo basi naho nobura umugabo ntacyo basi mani izotanga uri kwibuke wewe nyibuke jewe hama nawe ubure basigaye bavugasha n'ukuri nk'agahungu ko bakari kaje kundondera baca bakakatishiriza kw'irembo ngo uhiga urupfu ngo niyo ndamuhaye gakeye ngo uburozi agenda bujanye mu ntoki uwo muntu yabimbwiye ngiye kuvoma ibaze shanka yampine yapfa bayibaze bagasanga mu inzembe bagaca bapfa ngo ni mama wawe yayiroze inzembe none kugira byari ibyo mpore none ahubwo rero rabupfe ngaho ugenda kuko hamwe yoba yagukurikiye agace usanga turi kumwe nukuri kutagabanije tudufuririra hamwe twese sawa mbega ngenda ngiye oresha nera
kwangiyama muri rutongora mpore none gashara gugumye uri ruzohapfa kwara mu mutwe mbara n'ubundi aca cyonsigaje n'amashuri yanje ubu n'ubundi bwo ndindiriye basigana tuzoyaka mukabasha. Pastor, mu bisanzwe icyatumye ndabasaba uyu mubonano hari ibintu bibiri nashaka kubabwira biri mu mutima wanje. Icya mbere nashaka kubashimira cyane. Urabona nahejeje ishure n'igitabo nahejeje kucandika. Nukuri ndabashimiye cyane, mwarakoze, mwambaye hafi mu buryo bwose, muranshigikira, murabona ko n'umuryango wanje utifashe neza, ariko nta kintu na kimwe nigeze ndababurana. Nukuri ko Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Si ibyo gusa, mwaranansengeye. Ikigira kabiri, ni nk'umutwaro ariko si umutwaro wa cyane. Nashaka mu nsengero, nashaka kuduga ruguru nze kuramutsa abavyeyi ndabakumbuye, kandi ndanababwira nyine bitegure bazuze kunshigikira ku munsi nzo ndiko ndagira defense. Rero musengere, murazi ko nari iwacu bitoroshe, n'ahantu hagoye cyane. Amasengesho yanyu nigira akamaro kuri jewe. Ikindi cyanyuma, murabona ko narose umwanya wo gusezera ku ishengero. Muzobansezerere kandi bazonsengere, nizeye ko tuzokongera kubonana. Nivyo bintu byatumye ndabarondera, kandi mwakoze cyane ko mu mwanya. Amen. Benisa mukobwa wa Yesu, ubwa mbere na mbere ndagukeje. Félicitations kuri iyo ntambwe idasanzwe, intambwe ishimishije washoboye gutera. Ndazi yuko atari ikintu coroshe, urinze ubona umuntu arize amashuri aheza, ndazi yuko ari urugamba, ariko Imana ishimwe yabanye nawe. Hanyuma ikinejereje cyane nuko mu ishengero ry'Imana ariko harabonekamo abantu bafise ubumenyi, abantu b'incabwenge, kandi abo bantu ishengero rirabakeneye cyane, kuko ishengero rifise abantu bize, abantu b'incabwenge. Abo nyine nibo bagaruka bakiga imigambi ishobora guteza imbere ishengero, kuburyo ishengero rya Kristo ridasuzugurwa, bikanarushirizaho kuba byiza mu gihugu, kuko igihugu kirakeneye abantu b'incabwenge, abantu bafise ubumenyi, kugira ngo bagaruke abari bo baza guteza imbere igihugu cabibarutse. Nizere yuko utoba muri babandi babona umengo hari ibintu bohebera abanaka, bakabona umengo ntiboja nko muri politike, ntiboja mu bisata bimwe bimwe bijanye no gukorera igihugu. Nagira ndakubwire yuko mwebwe nyene incabwenge, abantu bafise ubumenyi, ari mu gihugu gikeneye, kugira ngo mushobore kuzana impinduka. Hamwe tubona hari ibintu bitameze neza, ni mwebwe mutegerezwa kwiga. Bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana. Igihugu rero kirabakeneye, igihugu kirabiteze yuko mugaruka, akaba ari mwebwe munza kucubaka. Ikindi naco, hari ikintu abantu batamenya. Aba jeunes, surtout les jeunes, barakunda kubona ibintu bisayangana byamaze kubakwa, bakumva ibihugu vyahindutse bikaba ama puissance mondiale, bakumva umengo niyo bokwirukira. Ariko nagenda kubwire yuko na Amerika hari igihe yigeze kuba umusaka, ariko inguvu z'abantu bakunze igihugu cabo baragikorera, uno munsi sigari puissance mondiale, abantu benshi barahirukira. Rero namwe mugira umwete mu gusenga Imana no mu gukora ku buryo Burundi buhinduka bukagira ya shusho twifuza ko bugira. Rero ubwanje iyo ndiko ndabona les jeunes muri ko mugira umwete mu kwiga, birampimbara cyane. Nk'umwongere mubandanye, kandi Imana igumugisha. Ku kijanye naco n'urugendo rwo kuduga ruguru kuramutsa abavyeyi, nukuri amahigwe masa, uragenda ushika amahoro, ndetse urababwira yuko n'ishengero ribatasha. Ego, hanyuma niwashikayo uramenya uburi, umenye yuko ugiye kuri double mission. Wibuke yuko uritara, nivyo ugiye kuramutsa umuryango,
ariko ugende nk'umuco. Aho umuco ugeze umwijima urahunga. Genda umurikire abandi, genda uvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'agakiza twazaniwe na Kristo Yesu. Ku kijyanye naco n'amasengesho, kumwe nabareresheje ijambo ribigisha umwe wese kurondera Imana ku ruhande rwiwe, ugende ariko ugume muri yamwe mu yo gusenga. Jewe sindi wa muntu ababwira ngo zana imitwaro ngo abari ndabasengera, nivyo ndabasengera, ariko nkanabigisha cyane cyane umwe wese kugira umwete wo kwironderera Imana, kuko ijambo rivuga ngo abayironderanira umwete nibo bazoyibona. Rero nawe urabandanya usenge, uzusengere n'abandi kugira ngo ahantu uzogera umuco wa Kristo uzohagaragara. Imana irajana nawe, iragukomeza kwishengera, tuzogusezerera, hanyuma ndatsi ko bizogenda neza, uzogaruka amahoro, usubire ubandanye umurimo w'Imana. Reka dusenge. Murakoze pastor, mu by'ukuri uri umuvyeyi mwiza, Imana yarakoze kukuduha, abatagufise nibo byumva. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo. Kwitahira witahukanira amayoga, iyi nzoga ariwe mugabo wawe. aha ni hamwe mu kabari wari kubashwanira si wabitanguruka ukandukira mu kabari. none sinakubishije inzoga ukaja witahukanira amayoga inzoga. none si wowe wayivutse, si wowe wayivutse, si wowe wayinguriye, si wowe wayinguriye, si wowe wayinguriye, mugabo ugacuyindutsa, ugacuyindutsa, vyumvikana munyakigongo ugacuyindutsa, niwe wabitabuye byose. Kandi zaraze kuyibisa, kuyibisa have barebe dugira byose tuzohigura kuko jewe naho nonwa wanihakiri y'abagore bipfapfagara Sinshaka mbisa Yakazura data jewe ndisubiriye iyo nari nibereye. Umugabo wasigaye iryo cupa ryawe subira muri ico kimene cyawe kigende ukibane nikimene wewe uje gute mwana umukobwa aragogwa abona so wawe yamburiye ifatiro nyoko wawe nikibura nde aho nyoko nge namwe ese yigira ngakoko ko mu yananira Mareza nta nisoni wewe ubwo urumva ko ufise umutima wawe utembera neza. Ababyeyi barashaka gufatana nkungu bagombe bamena nibidaje wicaye ngaho washize agati mu ryinyo mengo uri muri arabana nka sene mubone yari film. None ibyabura biyobewe abo bareke bapima n'inguvu ibyo kugwana mbere baranabimenyereye. Wowe gore byumvika mwana uko nikuvutse umwana w'umuhungu yamye akunda nyina nawe uko nikuvutse nikumetse muravyimarira itu zopfa nka so ahubwo uzopfa nka nyoko.